Yo, ashe sinzi ko mumbona murambona. Muraho murakomeye. Kazina banyitwa Nijimbere Dieudonné, karibu kwi channel Dieudonné ND. Uri mushasha ntibagire kugira subscribe, like, comment. Utari mushasha naho usanga wa clickinze kuri video kubera titre yayo. Ino munsi ivyo tugiye kuyagako ni ibinyene kwi episode mugani si episode kw'ikiganiro citwa ubuzima diaspora. Haraheze kanya ntazana iki kiganiro kubera ndarabuze topic ndoshobora kuyagako kubera ndazi mwebwe muri abantu bari busy keshi na keshi ntimwishira ngaho muri comment aho mu commenting ngaho mugire mu nyungura intuze ama subject ama topic ishobora kuyagako cyane ku bantu bari muri diaspora uko nuko. Kiganiro nta kindi ni ubuzima diaspora, tumenye dutahure umurundi wari wese ahari hose muri Amerika, mu Burundi, Australia, Canada, UK, Middle East, ahantu hose hari umurundi wari wese ashobore kumenya amenye iki naho tomenya iki kintu ngo kimufasha hatuye mugani ntumenya ngo kugira ikintu kigufasha ahubwo ni kumenya kugira uziganye ubwo bumenyi ntuzomenya ingene bigufasha. Rero no munsi ngiye kuyaga ko ku bintu bijanye n'ibintu cyane mu mahanga bishobora gusubiza umuntu mu gihugu, gusubiza aho yavuye. Sikuvuga ngo ati ngo nabarundi gusa oya, uri umuntu utuye ahantu atariho wavukiye, hari ibintu ushobora gukora bishobora kugusubiza inyuma. Bishobora kugusubiza inyuma ugasubira mu Burundi, ugasubira muri Kenya, ugasubira muri Burkina Faso, muri Nigeria, ahantu hose wavuye urashobora gusubiraho kubera ivyo bintu aho ayo mategeko uba warenze kubera nikone bipanze. Ndibaza n'ibindi bihugu nuko nyene usanga bimeze, gusa ahantu udatuye birayobera n'amayoberwa nyene usanga utazi. Abo tabizi je ngiye kuvuga ku bintu vyo ngaha muri Amerika, ibintu bishobora kugusubiza inyuma n'ibintu bitanu gusa ndatoye bikuru je ndabonye ari bikuru twashobora kuyaga ko ino munsi. Rero wewe uri ngaho ntibagire kugira share kugira bizofasha umuntu wari wese ahatuye hose. Ego rero natinze kubera ndarinze kuvyandika, haraheze umwanya kubera intuze kugira ndayizeko. Hari video ndashizeko kuri YouTube nyene ndapostinze, hagira umuntu akamentinga ku bintu mugani mbona ivyo bintu abijanye mu bintu nyene vyo vy'amategeko, abantu barenganwa ugasanga ukoze ikibi barakugiriye naba ahantu utuye. Rero nico gituma naciye ndiyumvira ko kwibi bintu urumva waramfashije aho uri hose uri kuraba video ntibagire ku commenting nyuma dusubire kuyaga ko tungurananire ubumenyi nkuko twabikoze ubuhise ku video yahise. Ego rero ikintu ca mbere gikomeye ngaha muri Amerika cyane gishobora gusubiza umuntu iyo yavuye nta kindi ni gusambana aho ubusambanyi ku mwana muto. Gukora ubusambanyi ku mwana muto ari under age atakwije imyaka 18. Rero urengeje imyaka 18 ugasambana n'umuntu aho umwana afise imyaka munsi yiyo bakabimenya, urumva nta kabuzwa urashobora gusubira ayo wavuye. Ni ibintu bibi ntibirenganiye amategeko ahubwo birenganiwe n'ubuntu kubera umuntu amenya kari umuntu. Urumva ivyo si ibintu yokora gusambanya umwana akiri muto. Urumva ni ngorane nibishetani usanga biri mu bantu. Rero umuntu utuye mu gihugu atari ciwanyu ugasanga baragufashe wabikoze ivyo bintu, urumva urasubizwa iyo wavuye mu mwanya muto. Kandi n'ibintu bizira ku muntu wari wese, bizira ku Mana, bikazira ni ku bantu, kuri leta hose. Urumva n'amategeko aho ni moral y'umuntu akwiye kugirako. Hanyuma ica kabiri ni kugendanwa ni ingoho, kugendanwa ni cuma cica uko nuko udafise uburenganzira bwo kuba ukitunze, bwo kugitunga nyakintu aho nyagikoresha. Kubera hari abantu usanga bagurisha ibintu vy'ivyuma nyene vyica uko nuko ugasanga ugiye kubigura utaciye mu mategeko kugira ubironderere license ubutungane bukwiye kugira ushobore kugitunga ico kintu. Rero udashoboye kugitunga bagasanga waracivye
kubera ntubumenya iyo caciye aho umuntu yahora agikoresha uko nuko, urumva barashobora kugufata bakagushira mu gasho kandi bakagusubiza n'inyuma, kubera nabo ntibamenya impamvu wowe ufise ico gikoresho. Rero nico kirashobora kugusubiza iyo wavuye. Cyane cyane ndiko navuga ku Barundi, ufise ingoho itari mu mategeko, itandwishwe aho utandikishijwe muri leta kugira bamenye kutunze ico gikoresho. Hanyuma ica kangahe, ica gatatu ni ikintu twese ngira umuntu aciye muri iyo nzira yoshobora kubikora, mugani burya abantu tugenda turatandukana. Twese turazi ko turondera amahera, hari ababurondera mu buryo ubundi buhanitse n'ababurondera mu buryo bwitonze uko nuko, rero bivana nawe ngene ubuteye. Rero umuntu uvuga ngo ati okay, je ndafise ubumenyi hinge ndondera aya mahera ndabicishije mu ubu buryo, ugasanga uriko uriba, aho uriko urabicisha mu buryo leta itazi, mugani izi ko ari ibintu bitameze neza ku bantu abene gihugu, usanga uri kuriba amahera uko nuko. Ivyo babigufatanye aho bamenya kubikora bakagufata, urashobora kugenda mu gasho kandi ugashobora no gusubirwa iwanyu nta kabuzwa. Kubera hari uburyo bwinshi bwo kurondera amahera. Hari abantu bazi kurondera amahera bakayiba abantu mu beshi uko nuko, n'abandi bakora ama business atandukanye yo kugurisha ibintu bitari mu mategeko, hanyuma bakaca bayungurura ayo mahera kugira baronka amahera akwiye ameze neza, ata trace, ata kintu bashobora kubarondera ko aho bashobora kurondera aho yaciye uko nuko, ugasanga babaye huko batunze mu bwo buryo bwo kwiba abantu abene gihugu. Urumva bagufatanye n'ivyo bintu vy'amahera y'ubufraude uko nuko bwo kubesha, urashobora gufungwa ugasubira iyo wavuye. Hanyuma ica kane ni espionage, abaspy, abantu biyorobetsa, abantu basuvuga ngo ati ngo avuye mu kindi gihugu mugana agiye kurereka ibikorwa mu ico kindi gihugu. Rero bagufashe uri umuntu ngo ati ugenda gutohoza amatohoza utwara mu gihugu cabo wavuyemwo uko nuko, bakagufata nyene, urumva uba warengeye amategeko akomeye, kubera aho uba wagiye mu bihugu ku bihugu, kubera baba bakurungitse nk'umuntu agiye guserukira igihugu kurondera ubwo bumenyi, kurondera ayo matohoza kugira uyasubize iyo wavuye. Rero babimenye ivyo n'ivyo, urumva uba waciye mu mategeko arenze, baragufunga, sinzi ko bogusubiza, kubera ivyo ni ibintu nyene usanga bitandukanye. Aho ni leta kuri leta, urumva nawe ubukorera leta, kubera nta muntu arondera amatohoza asanzwe. Rero urondera ayo matohoza barashobora kugufata bakagufunga, sinzi ko bogusubiza, mugani bagusubije utomboye, ni ibintu bigoye. Hanyuma kanyuma ndabonye ni kidnap, kwiba abana. Kwiba abana ico kintu kibi n'abantu bagikora. Imana kweri sinzi, Imana ibahindura imitima, kubera kwiba abana bato ni ibintu bigoye, kubera uba wivye umuryango, ukaba wivye n'igihugu, si vyiza. Rero bagufashe wivye umwana atari uwawe, urumva urafungwa, urahanwa birenze, kandi urashobora no gusubirwa mu gihugu. Kubera abantu bariba abana, mugani je sindabibona, mugani ndavyumva, kandi n'ibintu biba, kubera burya ikintu kivugwa kiba baragufunga kandi ugasubirwa iyo wavuye. Rero umuntu uvuga ngo ati ugomba gushika aho ugomba kugenda mu mahanga uko nuko, ushobora gutahura ibintu n'ibindi, utahura amategeko y'aho hantu, mugani uri umuntu mwiza, nta kintu na kimwe mbona wogira ubwoba, kubera n'ubundi wimereye uko. Ikizokubako nawe ntaco uzobuzi, uzosanga ari polisi gufashe wari kuragenda aho bagomba kukubaza akantu za identification uko nuko, nkuko abantu bo mu Burundi usanga hari video y'umuzungu yagiye mu Burundi uko nuko baracariyo, baramufata bamubaza zana ivyangombwa vyiwe kugira bamenye uwo ari we, kubera ntumenya uwo muntu ko ari umuntu ariko ararondera amatohoza mu ico gihugu uko nuko, umu espionage, umu spy uko nuko. Rero barabaza uko nuko. Rero ni ibintu vyiza, kubera amategeko yubaka twese, akubaka abantu, akubaka igihugu imbere y'Imana mbaze n'imbere y'abantu. Rero ni ibintu vyiza kandi bikomeye, mugani ivyo bintu bitanu mvuze
ubikoze baragusubiza mu Burundi aho ugafungwa ngaha. Akavideo karaka ntibagire kugira comment, share ku mugenzi yoba agomba kugenda mu mahanga kugira nabo nyene ashobore kumenya aya majambo aho ibi bintu. Kandi abantu bashasha bariko barasubscribinga kuri channel, murakoze mukomeze maze muraba n'amavideo ariko araza, kubera hari umuntu asubscribinga akasha yigira, mugani mukomeze kuraba ama video hanyuma dukomeze kuri urugendo rwacu rwo kumenyekana Uburundi ku Barundi, kungurana ubwenge mu Barundi ku Barundi, aho baherereye hose, hose ari hehe hose tuzohagera. Ego ntibagire kugenda kugura akantuze agapira ufise ishimo ryo kuba umurundi kuri ukpburundi.com, ngaho hasi ashobora kugenda hanyuma nawe werekana ishimo mu mahanga. Tuzosubira kubona niyo twabonana.